nitwa nayo Jonathan nije nserukira ishyirahamwe Arche des Enfants Vulnérables Sango Kibondo. Igikorwa duhejeje kurangura aha mu ntara ya Gitega duhejeje guha ibikoresho by'ishure abana b'imfuvyi batagira umuvyeyi n'umwe. N'abana bafashwe umugongo n'ishyirahamwe ryacu mu mugambi twise nanje ndashaka kwiga, igikorwa dusahiriza abana b'imfuvyi batagira umuvyeyi n'umwe barezwe mu miryango isanzwe yaremeye kuba irabarera, niho duhejeje guha ibikoresho by'ishuri. Abana turabifuriza kumenya kandi abana twababwiye ko bokwigana umwete n'ingoga kubera mu mugambi wacu uyu mugambi twise ngo nanje ndashaka kwiga turazigamwo ine nke pipinyeri turiko turagira izova ngo tuza kudufasha kurera abandi bana. Abana cyo gituma twabafashe mu kiringo kirekire. Turazi ko ikiringo twahaye umugambi harimo benshi baza batanguye kumara amashure kugira ngo bace baza kudufasha kurera abandi bana. Tubahimiriza kwiga cyane kugira ngo baronke amanota meza, aho twanabemereye yuko abazoronka amanota meza gusumba abandi tuzohora tubashimira. AEV Sango Kibondo imigambi ni myinshi. Uyu mugambi turiko turakorera uno munsi ni umugambi twise nanje ndashaka kwiga, ariko hariho iyindi migambi nkamfasha nanje mvugwe nkansahiriza. Imigambi ni myinshi, nta buzima na bumwe bw'umwana w'imfuvyi tudashikamwo, haba kumuvuza kuwa ibyo kumufasha kwiga amashure, ibyo gufungura, ibyo gufasha bagira bafise amamanza mu miryango usanga ari bisigi byasigaye bakinaya baburanira, ibyo kubafasha kubaho utuntu borora. Reka nta buzima na bumwe tutazoshikamo, nuko gusa ibikorwa tuba turiko turakora usanga ari ibikorwa birebire vyagutse. Uno munsi muratubona twaje muri ibi, ejo mukatubona mu bindi. No kuvuga ko dushigikira umwana w'imfuvyi kugira ngo nawe agire ubuzima nk'ubundi mwana muri rusange. Bagatera ubwa mbere tubabwira ko ivy'Imana itegurira umuntu itaraba ngo afise abavyeyi canke ngo ntafise abavyeyi. Imana ico yandikiye umuntu arakibamo. Turababwira ntibikumire, twabwira tuti twarahagurutse kugira ngo tubashigikire, kandi hari n'ayandi mashirahamwe magenzi yacu nayo nari karaza aza gushigikira muri ubu buzima na buriya. Nico gituma rero tubabwira tuti nimwige mwigana umutima, ntimusubire kwikengera. Hariho ivy'Imana yabandikiye, hariho n'abimana yahagurukije kugira ngo ize kubafasha, kandi turababwira yuko kwiga ari bwo buzima bwa mbere. Ariko vyanse hariho bijya by'amashuri y'imyuga n'ibiki byose twabwiye ko tugiye kubibashigikiramo kugira babandanye baba mu buzima batikumiriye bonyene.